Bakunzi ba Marengo Media ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro Life in Chapters. Nkuko musanze mubizi twigendera aba jeunes entrepreneurs basanzwe bikorera ivyabo. Uyu munsi twagiye mu ntara ya Cibitoki ca Rugombo, aho twagiye kuraba aba jeunes bahurikiye hamwe bahisemo gukora umwuga wo korora inkoko w'icwiswe poulailler. Nkuko mubizi turaza kubabaza aho bakuye ide kugira batangure uwo mwuga, nkuko tubizi yuko ari ibikoko vyinshi bitandukanye abantu bashobora korora. Rero turaza kubabaza batubwire impamvu bahisemo korora inkoko n'ibindi bibazo bitandukanye kugira ngo nawe ahuri wige canke ubikuremo icigwa mu byo basanzwe bakora. Mugumane natwe mbere ko tubandanya naganda gusabe ugire abonné, like, ugire na share kubera yuko hari abandi babikeneye kuvyumva siwe wenyene bishaka rero n'abandi babishaka kugira babibone. Usige na commentaire bivanye nuko uza kuba wabonye ikiganiro, ushobora kufisa andi ma idée yo kubunganira ubisige muri commentaire. Muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo vyanyu yabonetse. Marengo Records ni studio nshasha ije kubaha ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya gatandatu hepfo ya lycée municipale Kamenge aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 canke mutwakure kuri 66 21 21 39. Marengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi. Murakoze cyane. Karibu. Murakoze. Sinabaje amazina yanyu mwitwa gute? Nitwa Albert. Benshi banyita Kako Marangi. Kako Marangi. Kubera nsanzwe nkora ibyo gucapa no gusiga amarangi. Ego, musanzwe mukora ibyo gucapa no gusiga amarangi. Nisanze gute mu bworozi bw'inkoko? Bo. Ukico twumvise cyo bavuze yuko muri benshi ariko ari bo babashije kubaserukira. Ego. Ukuvuga urazi ubuzima dusaba tubayemo. Mu by'ukuri gukora akantu kamwe n'ibintu bigoye nawe urabizi. Rero ushobora kuba uri muri iki ugafatanya n'iki na kijya kugira ngo urabe ko ubuzima butangatanga mikote zose. Okay. Ego murakoze cyane. Imbere nagiye kwisanga ari mu by'inkoko. Ego ni byiza cyane. Imbere yuko tubandanya nayo nifuza kujeka ndabe ijisho ndabe uko inkoko zoha ziberewe. Sinzi ko ngo bitwemerera tukagenda kuraba uko inkoko. Ndi baza ko nta kibazo kirimo. Ego genda tugashika. Kuvuga ikibacita ikiraro c'inkoko. Ego. Ariyo bita poulailler. Hano ntuva kwinjira hariho desinfector swate naha canka gusa. Kiza twoshye hano n'amazi arimo umuti. Ego. Utuma microbe umuntu avanye hanze isigara. Utoyinjiza indani muri poulailler kugira ngo have wanduza inkoko. Ego. Est-ce que inkoko zanyu nizo murazimutsa urushaho gusohoka hanze? Turazisohora ego. Ego mbega condition de vie ya poulailler yawe imeze gute? Bon, nukuvuga inkoko icambere kimwe zirafise nukuvuga ico bita imiziro. Imiziro nayo urumva ni bya bintu ushobora gukora bibi bituma ubuzima bwazo butifata neza. Muri rusangi izi mu bisanzwe izi na Roman Brown. Roman Brown kuko ziri ubwoko bwinshi. Rero umuntu azorora bivanye na objectif ashatse kugerako. Harabifuza amagi yo gufungura, harabifuza kuzigwiza, harabifuza inyama. Nico gihe worora selo nishuba wifuza. Twebwe twari twifuza amagi yo gufungura. Iyo mpamvu twashe twororize kuzi ziri efficace cyane ku magi yo gufungura. Hanyuma mumenya gute yuko inkoko zanyu kubera ko ni nyinshi cyane hageze nk'imwe muri zo ikagwara mubimenya gute muje hasi twashe gute? Ndibaza uramaze kubona nk'umuvyeyi sinzi kumaze kuganira n'umuntu w'umuvyeyi umwana akiri muto n'umuntu atabaramenya kuvuga ariko agwaye kubera ko mubanye igihe kinini uramenya ati umwana bivanye nuko nsanga ndabumenyereye hariho changement yabaye kuri we
Ishanjemare yabaye reka mbe attention nayo ndabe icyayiteye basi. Yego inkoko igwaye noneho ukubibona dushashwa nise zose bazibona. Mugabe yigwaye irimo ngani hoyorego. Ko ntusanga ifite comportement nk'izindi. Usanga bivanye n'ingwara bigwaye, hari usanga yajunje, hari usanga yaryamye byase kwiva nahiri. Ivana n'ivyo iba yagwaye. None ikibazo mfise ni aha ziracanze. Hari inkoko kazi hamwe n'isaki. Ziri hamwe canke muzi klasa mu maliyo atandukanye. Okay. Mubisanzwe twebwe hano ipulayo yose irimo amapondeze gusa n'inkoko zitamagi gusa. Aha nta saki n'imivanzemo. Kubera yuko amagi yo kurya nayo kubundikiriza ntibisa. Basi ntibirondegwa cyo kimwe. Ayo kubundikiriza bisaba ko haba harimo isake. Hama yo gufungura nta sake ushiramo kubera ko hariho ikiringo runaka ayo magu yabitse usanga yononekaye kubera ko nibigiri bajya abanguriwe. Rero hagiye misake abari kosa mu gihe ukeneye amagi yo gufungura. Yego. Mwambwiye ko inkoko zanyu ari amapondeurs kandi muronka amagi menshi. Yego. Nimba atari ibanga. Ibigiri imwe muri gurisha gute? Bon, twebwe tujana n'ibihe. Tujana n'ibihe bivanye n'ukuntu biba byifashe mu gihugu biduga kuri twese tuduza narwo kuko abandi bariko baduza bimanutse tukamanura. Mugabo ariko twebwe iwacu muri rusake hariho ama reduction tugenda dukora canke korora y'ibiciro bivanye nuko twebwe icambere kimwe turaba jeune twifuza gutera imbere tugateza imbere n'abandi. Ego muri ico gihe ntabwo kwifuza guteza imbere umuntu guca umudugiriza ko by'umurengera ahubwo turaba bati mbega abandi yimba bari ku irigi paraporo basi nyimba bari nko igihumbi cyo dushira nko kuri wisa izo desa tukazibakura. Ego nakarorero muri rusangi mugabo mvuze ngo iprini no bambeshe kubera ko birahindagurika bivanye nibi. Ego ni vyiza cyane. Environnement mwororeyemo inkoko biraborohera nta nzitizi zihaba. Par exemple bukavuga ati hariho ashana bivuga gute ko mushobora gutegwa nk'amazi canke ikintu cyose cyoshobora gutera aho muri ko murakorera. Bon twebwe imbere yuko tuza kororera hano kurabona iyi ni puraye iri destine ku nkoko gusa. Umva ni inyubako y'inkoko kandi inyubako y'inkoko gira yubaki hariho les normes wanza wispisunga yizuba riserukira umuyaga n'ibindi. Rero umva ntago twozimetandanje mu gihe twabikoze twabanje kuvyitegurira twabanje kuvyiga ko tukaraba ati mbega ibi tubigenze gute kugira ngo ntizohome inkoko zacu. Muri rusangi twebwe ivyo nta ngorane turabigiramo mugabo ibintu by'ibibazo baza umuntu ari mu bintu nk'iyo muri entrepreneur ntibibura hindagurika ry'ibihe ryatuma ibintu byononekara tugagira ibiciro kivyo nako tubijera ibintu bibona bijuko kandi tukaca tuvyakira uko nyene mugabo urumva kuri twebwe biratumenasa kandi umva nawe umuntu twifuza guteza imbere nahere nawe nyene bikamumenasa kandi. Yego ikibazo mfise murabona muri iki gihe turimo hari ibikorwa byinshi bitandukanye. Hariho aborora ibitungwa byinshi bitandukanye. Hariho n'abaheza amashure bakarindira yuko bazoronka ahantu bahamagara ngo bagende gukora. Yego mu majambo make kugira ngo ntaze ide yo kuvuga ngo reka tworore ibitungo hakacazamo ide y'inkoko. Byavuye kuki byavuye he ese mwari mwicara ahantu muravuga ati rero twe uyu munsi turahise gukorora inkoko byavuye he exactement? Bo mu bisanzwe bamaze igihe kirekire babisemerera baduhimiriza yuko muri leta nta kazi gisigayeyo bisaba ko ibyo twiga twobihinguramo ibindi byiyumviro kugira ngo ahubwo twihingira imirimo yacu twebwe ubwacu hama twongere dutange n'akazi. Yego niyo mpamvu twebwe urumva nk'abajene bo ngaha mu rugombo twaricaye hamwe turiyumvira none ko duhejeje amashure tubigenze dute kugira ngo dutere imbere. Yego twebwe turaraba none tworora ingurube tworora inka ibyororwa byo ni byinshi urabizi ariko twe twararavye kubera ko tukiri no ku mashure harimo muri twebwe abantu borora udukoko duke 2 5 10 umva ikintu kirimo inyungu urakibona naho ubu kiba ari gitoya urakibona. Rero muri rusangi twarabonye ko ubikoze
comme projet biraba rentable cyane cyo tuvuga ati reka muri duke turonka twiyungunganye umva umuntu bwa mbere yakora ari umwe je nkakora giti ciwanje ubundi akora giti ciwiwe ariko tuvuga ati reka turabe tuje hamwe tugire umugwi w'abajene duhuze ivyiyumviro kumbure hari gihe je no bafite iciyumviro iki muri ibi nima none gifise mu byo korora cyangwa mu by'ubuvuzi bw'inkoko ubundi akaba bifise mu byo kurima ibyo tugabuririza inkoko umva muco muhanahana mayide muri benshi bice byoroha gusumba umuntu umwe kuko sinzi umugani bavuze nuko nyirantu nta wibuka neza ngo iyo ugomba kunyaruka urijana ariko ugomba kugera kure cyane ugira jana n'abandi. Okay, ndasibaze ngoma ndakubaze mfatiye ko umugani nyene uhejeje kumbwira. Urabona yuko mwiki gihe hari ivyo bavuga cyane yuko hariho abajene n'imyaka yanyu canke yiwacu ariko birukira kugenda hanze. Bakagenda mu bindi bihugu nk'ubu yo opportunity yose ubunyene ukavuga ati je ngira nshire ku munzani ubworozi bw'inkoko ipulaye yacu no kugenda hanze kandi hose ni kurondera ubuzima mugabo hari nko guteza imbere igihugu yego ukavuga ati jewe guteza imbere igihugu canke reka ngende mugisera avuga ati nikapambane na hali yangu kuri mwebwe mubona ari cyahe cyo ari ciza gusonza ikindi na nyimba hari kibe muri ivyo cyo ari ciza gusonza ibindi ni kubera iki wowe waruvuze ngo nk'ubu opportunity cyo ironka ubunyene twamaze kuzironka nyinshi mugabo turashira kuri balance turashira ku munzane tukarabata imbega ninaje hanze nzokura yibi bere naguma ngaha bivanye n'ivyo ndiko ndakora nzokura mwibi rero urumva ntokwitesha opportunity tubona kuzokuramo ikintu kwa twahisemo rero kuguma ngaha nko twabonye ko ikintu kizirikiye mwibinyane by'iwacu kawaida urashobora no kugenda naho hanze no sumwe si babiri bagenda tukabona wagira umutaxi vero hagaruka umutaxi vero wagira umukwafero hagaruka umukafe none tubona changement nta yabayeho tuvuga ati twebwe reka tupambanira ahubwo kwibinyene tubona ngaha kugira ngo nimba bahora bikora lokalema tubishire ku rundi rwego kubera ko urumva ikintu kirimo cyane uracameriyeramo kubera ko ugikoramo cyane urumva mbwa ninaje hanze none sinumva ko nk'umwene gihugu ndiko ndafasha unigisha korora gihanze ntabyo nzomufasha umwene gihugu ndiko ndagabaniriza igiciro c'amagi nawe akadandaza karonka umunyu wo muhira ninaje hanze ntabyo nzobandiko namufasha canguma ngaha rero kugira ngo ego hanze ndashobora kujayo ngiye nko kwiga kungura ubumenyi ku byo mbanzi kandi twama twagiye ariko ntabwo nogenda ngo ntepuraye purayi nego hapana siwezi ikatira abandi hari hadi mwamufise izindi yego aha hanyuma rero bundi bwoko kwizi izi nakubwiye ana mapule pondeze mugabo y'ubwoko bwa Roman Brown hano hari izindi z'ubundi bwoko bwitwa Sasso turashaka kuzika yego ntangorane murakoze cyane nshamuze gurisha gute nyine twe ntabwo ko tugurisha ikuze nkuko tugurisha imiswi ikuze nkuko nari nshobora ntabwo tuyigurisha gusa boto nk'izi tuzingi nk'izi yazitangire guta nk'izi n'ingimbuke bakurana zijya zirashaje paraporo yizi ni kuvuga ira turi hajyana aberese zijya na Maiza Brown cyangwa Roman Brown izi nizo Sasso nariko ndababwira urabona harimo n'amasake hoho bwabizi ziracari zitoya paraporo yazijya nuko umva ngo rikuragira kujisha ngo ntizisa ntizisa ntago n'amagaba rusanga taramwe n'ibyo zitanga si bimwe rero inkoko ziba ziramoko menshi biyivana n'ibyo zishakamo kuko nuko variete yindi twara dufite amapure de chéri nk'uduheruka kwekula baragiye kubaga ko amapure de chéri urorora nyuma y'imisi ngahe nka 45 bivaye nuko woroye cajana kubaga kajana mu restaurant bakadandaza rero zozo ntago ziteba cyane mu mapulaye nkuko kwizi zindi twadukeneye umusaruro w'amagi ko byo biranavyimba ugasanga byanganye kuzozibona ahantu henshi ziba zera cyane yana mapulaye de chair ziba ziramoko menshi rero urumva bivana n'ibyo ubuzikeneyemo yego ni byiza cyane tubashimire vraiment parce que ni très important kandi ni très intéressant ku mujene wari wese ariko arabira abandi baza barahakwicika jewe personnellement deja nakwicika nanje nziza mu nyigisho ko borora inkoko umujene aje ati ni mu nyigisho ko bibigenza twebwe turamwigisha
kandi nta n'amafaranga tugaturana mwaka mbere wanashima iwacu nta mahera tumwaka turamigisha for free. Ego imbere yuko turangiza ikiganiro nari mfite utubazo tubiri numva nifuza kubabaza muri ka mugihe habonetse dedeshe canke ico twita imyanda muzije hagute ahubwo ngira nuko musaze nyene duheruka no kwitanga kuvuga hagenda ni mwabonye ko harimo umwavu mwiha yarimo umwavu mwinshi kuvuga nko ziratanga umwavu mwinshi kandi uri riche cyane mbere pana bukebuke cyane rero iyo hagize ikirungo runaka bivanye n'ivyo twa twifuje cyane ukuntu twa tubona salete yo muri puraye tuvuga ati reka tuvumbure tukavumbura apanga mu mifuko ajya amastoke hanyino hejuru ndo bakagutwara toni 13 toni 13 yego bon umva umwavu cuja mu barimyi tudandaza abarimyi bakaca baje gutabiza intuzi ibiterwa byabo mugabo na twebwe ubwacu kubera ko nako turabarimyi hariho ubwacu tubana gushira ku ruhande nako tujana mu mirima yacu kurumva ntobwira umuntu ngo umwavu wanje ngo ni sawa utaramweresa tiraba kamera nibyo bitungura uko bitagase naho nyine turagashiraho naho nyine urumva nuko rero tubigenza nyuma y'ikirungo runaka turavumbura tukashiramo ibindi bishasha ibisire bishasha yego nuko kibazo cyanyuma no babaza ni future ya agriculture yanyu muyibona gute muyibona hehe twebwe nk'ubu twebwe bivanye n'ivyo tuba dupanga twebwe dufite amahangira atari make nk'ubu twebwe turifuza ko nko mwimbona kazoza yo urumva nitwe bantu numva no gizina yitwa rusake yego igihugu kizima meme no hanze zo rivuga cyane mu by'ubworozi bw'inkoko kurabona nk'ubu urabona nk'iki kizu raba ino pura yo kuntungana sibyo nk'iyi pura yo nyene yoshobora kujamo n'ibihumbi 10 by'inkoko urumva igikajamo nk'ibihumbi 8 by'inkoko dufise projet yo kubaka n'ahandi mugabo icambere tubanza tubanze twuzuze nk'ako twarakoze commande y'inkoko tugomba gushira ngaha atuzonza twuzuzemo ngaha no ngaha hanyuma ibindi tubiplanifie gahoro gahoro kurumva ikintu cyose ngena gifise organisation n'ukuntu ibintu bigenda bipanze gukora kamwe kavamo gukora kandi gukora kandi bukebuke ibintu byose ni bukebuke kandi kuri umukuru w'igihugu yamabivuga ngo twese turi kumwe birashoboka nta kizotunanira rero twe twarihaye intego byanka bikunda tigoza kuba aba boss biciye mu bworozi bw'inkoko bavuga mu Cyongereza ngo mutegereza kuba your own boss our own boss ego tubashimire cyane murakoze cyane niteka ridasanzwe kubona twashoboye kuvugana namwe mukatwereka agriculture yanyu kuri kiragenda murakoze cyane n'ikindi gihe tuzogaruka turabaho bigeze ego kuko umujene wari wese ariko arabika ikiganiro nibaze yuko uhakuye icigwa uhakuye isomo kubera yuko kuguma wicaye urindiriye ngo uzoronka akazi rondera kora urobe ko reka ndaguciremo gato nuko bashaka bavuga ngo ntaguciriyemo ariko je reka ndaguciremo yego nta kibazo nukuvuga hajya ubuzi bwinshi turabugendana mu mitwe n'imyuga benshi baba bayifise mugabo kuyidevelopa bikabananira ariko nukuvuga abajene biki gihe benshi tushaka guhera kuri yangazi yo hejuru mu bisanzwe ushaka gutera imbere wala kujya kwingazi nyene yubatse uhera kuri eshero yo hasi ugashira ku kuguru kwa mbere uvanye hasi ugashira ku kuguru kwa mbere ugashira ku kwa kabiri kwa gatatu kwa kane makugagera iyo washaka kugira mugabo rutwe abajene bubu tuba dushaka bimwe nyene byo hejuru bari byo dushikirako ugasanga uvuye kwishura no munsi ushaka ucutunga za miliyoni kandi ari ukiva kwishuri hanze bikorere ubanze urabe ka kantu gatoya ubona ko wotangurirako yego karagufasha twa nukuri uravye kuntu twatanguye yego twatangiye tworora inkoko zitakwiye na 60 turi abantu 20 inkoko zitakwiye na 60 mugo turi mu bihumbi yego rero urumva ibintu byose ni progressivement ni gahoro gahoro ugenda uva ku ngazi imwe urira kuyindi uva kuri ugenda kuyindi bivanye n'ubwizigirwa canke bivanye naho uburi canke bivanye na intelligence ugenderagira mu byo bintu hanini je nuko no bivuga mugabo apare y'ivyo nigitumye ndakubwira ico cyane nuko nzi ko ibintu byo guhera hasi aho byangejeje nk'ubuje ku rwanda rwanje nakubwiye ko nkora byo gucapa no gusiga amarangi birantunze ibintu ngiye umuryango depuis 2018 nahejeje 2017
2018 nce ntangira kubikorera kinyamwuga Yego. nimbeshejeho neza nta ngorane je bumfise bo ingorane zo ntizibura kumwana w'umuntu mugabo ingorane z'ubuzima zifatiye ku buryo umwe bwo kwifasha mu buzima usanga ari zikayavura kubera iki ka kantu ugenda urakora bukebuke ego umuntu ashobora kukubona akabona umenga urukora akazi gacafuye dusanze nga muri puraye nubona haramba agashati keza urusanze nga muri puraye twavundagaye tuko tuvanga injya z'inkoko ngaha ucuvuga ati abantu nibiki mugabo urumva kubera ko twe tuba tuzi ico tuko turarondera turemera tukavundagara kujya umukuru w'igihugu yemera akinjira mu kirombe indani mu musozi kandi azi ko ariyo riske gishobora gusenyuka ikamugwako mwe akavuga ati kugira ngarukire umwene gihugu ntegerezwa kugushikayo nani ndabe ibintu bimeze gute kandi ikintu ushaka kukimenya neza urinjiranye ndani nuko bimeze kandi nuko rero murakoze cyane yego murakoze cyane yego murakoze cyane yego bakunzi ba Malengo Media nongera nsaba kandi kubashimira kubona mwabanye natwe mu gushika ku mpera y'iki kiganiro mwakoze cyane ntiwibagire kugira subscribe kugira like and share ko radio ko ni benshi bagikeneye hari benshi bakeneye kubibona ibi muri wenyine ubikeneye partage ku bandi no babibone kandi usige na commentaire ndazi wize byakwigishije usige na commentaire yuko ubonye iki kiganiro n'inyigisho yabahaye murakoze cyane naho utaha ciao muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu umva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse Malengo Records ni studio nshasha ije kubaha ibyo mwari murindiranye igishika tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking voice recording mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru turakora kandi ama publicity voice over dubbing na sound tracks kubakora amareresi dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya gatandatu hepfo ya lycée municipale Kamenge aho benshi bita Limika mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 cyangwa mutwakure kuri 66 21 21 39 Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi